Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye muri mu bihugu vya ku mugabane w'abanyamerika, muri Canada, Venezuela, muri Brazil, abari ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu nk'Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, muri Australia, abari ngaho mu Butaliyano, muri Israel, abandi mwaragiye mu bihugu vy'Abarabu, muri Aziya, abari muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Mozambique n'ahandi hose. Mwese muri ngaha mu gihugu c'u Burundi ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Ngo vyoba vyaragenze gute rero ngo General Alain Guillaume Bunyoni abohwe kandi asubire abohogwe na General Major Varisito Ndayishimiye. Yararahiye ko Bunyoni atazigera arekugwa kiretse Ndayishimiye abaye imva. Ivyo nivyo uyu mugabo generali yari yararahiye ko nyine Bunyoni atazokwigira ava mwibohero. None vyoba vyaragenze gute kugira ngo Bunyoni atahe? Atani imyaka ibiri akwije mu munyororo, Alain Guillaume Bunyoni yararekuwe vy'agateganyo kw'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa ntwarante umwaka 2026. Imvo yatanzwe niyo kuja kwivuza. General Alain Guillaume Bunyoni yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose no kunyagwa ivyiwe vyose, amatunga yose, inyuma yo kwagira ivyaha bikomeye birimwo kugerageza gutembagaza intwaro no kugandagura President Ndayishimiye batazira never. Vyagenze gute none rero ngo Bunyoni ahave arekugwa, Ndayishimiye agondozwe arekure General Alain Guillaume Bunyoni, kandi we yari yarahiye ko kugira ngo Bunyoni atahe ari uko Varisito Ndayishimiye azoba atakiriho, azoba atagihema umwuka w'abazima, azoba yarabaye imva nk'uko yabirahiye. Amakuru dufise nuko Bunyoni muri kino gihe vyoba vyaragenze gute nyine kugira ngo arekugwe. Ese yoba ari hehe muri kino gihe? Kurekugwa vy'agateganyo bisigura iki kuba kuri Bunyoni? Kandi se azosubira mu munyororo niyokira, niyotora mitende? Mbega abapfungiwe ivyaha bisa n'ivya Bunyoni bo bizogenda gute? Bagirijwe gutembagaza ubutegetsi n'ibindi vyaha bito bito bitangana n'ivya Bunyoni, nabo bazotaha. Abanyororo bandi bagwaye bo ivyabo ni gute? Varisito Ndayishimiye azokwishura tuno tubazo twose turiko turabazwa n'abanyagihugu bagiye batandukanye, nk'uko amakuru dufise ariko aragenda abivuga. Rero bakaza kubandanya twibaza, Bunyoni yoba hari izindi nguvu ziva mu bagenerali, ziva mu bihangange bakoranye muri CNDD FDD, akaba aripo bagondoje umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugira ngo ahave yemera ko Bunyoni arekugwa, ahave yemera ko Bunyoni asubira agataha. Ndayishimiye ni gute yagondojwe? Yarushijwe inguvu n'abagenero, akagwi k'abagenero n'akagwi k'inararibonye nibo bagondoje Varisito Ndayishimiye, aremera ko agomba kurekura General Alain Guillaume Bunyoni, ko kubandanya amufunze, kubandanya amubushe, nabo hari vyinshi batagomba gukorera Varisito Ndayishimiye canke kumushigikiramwo. Ivyo nibiriko biragenda vyibazwa.
ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko biragenda bishika ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, aho biboneka ko rero ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye buriko bugenda butakaza inguvu nk'uko bigenda bishikirizwa n'abatari bakeyi ngaha kuri zino mbuga tubacishirizako amakuru. Nayo kandi twarababwiye ko ibihugu birenga 20 vyishize hamwe vyiriyamiriza ikandidatire ya Macky Sall watanzwe n'igihugu c'Uburundi, aho Varisito Ndayishimiye rero yari yasavye ko ibihugu vya Afrika vyose bigomba kwemeza Macky Sall nk'umukandida agomba kuzoja kurongora ishirahamwe ry'ibihugu vyiyunze Loni, ariko Perezida Ndayishimiye bakaba bamwagiriza ko ariko arakoresha igitugu, ko ariko arakora ibintu bidakurikije amategeko. Ibintu ntago vyoroshe na gatoya nkuko biriko biragenda bishikirizwa. Ngo inzego muri ino ndwi abavugizi b'inzego barateranye baragira ivyo bashikiriza. Jerome Niyonzima yarashikirije ibitaranezereye abanyagihugu ku bijanye n'igitoro. Kino kiganiro c'abavugizi b'inzego nkuko Jerome Niyonzima yaciye abishikiriza, rero yaciye avuga ko ibijanye n'igitoro ngo kuba ngo bariko barakiririra ngo nuko bafise aho bagishira nkuko biriko biragenda bishikirizwa. None uno munsi Jerome Niyonzima ko muvuga ko mubuze imiti nimunezerwe, nyabona ko mufise imibiri yo kuyinywa, niko yaciye avuga. Muvuga ko mubuze ifumbire ntimunezerwe, nyamuna ko mufise imirima yo gushiramwo iyo fumbire. Muvuga ko mubuze isukari ntimunezerwe, nyabuna ko mufise icayi muyishiramwo. Nimuvuga ko abasoda baheraniwe amafaranga bakoreye muri Somalia ntimunezerwe, nyabuna ko mwashoboye kujayo. Muvuga ko mufise agashahara gato ntimunezerwe, nyabuna ko mugifise akazi. Muvuga ko abana batiga neza ntimunezerwe, nyabuna ko mufise amashure. Ivyo ni ibibazo bigiye bitandukanye bihanze igihugu c'Uburundi, ariko abategetsi bo bakaba bishura abanyagihugu ibitajanye. Nkuko abajijwe nyine ikibazo k'ikena ry'igitoro, Jerome Niyonzima yishuye kuba ikibazo c'igitoro kituraje ishinga dukwiye kunezerwa, bisigura ko dufise aho tugishira. Yarongeye ati niwobona aho baririra ibirato nuko baba bafise amaguru. Ubundi twaheruka Jerome Niyonzima ari umumenyesha makuru agerageza gusokoroza Perezida Ndayishimiye iyo ariko aratanga inyishu z'ubujanja ngo igitoro kiruzuye ninywa nawe. Jerome yamwibutsa nyabuna ko kuva avuze ko acifatiye mu minwe caciye kibura gose. Ni Jerome yaguma amusubizamwo nyabuna ngo kiri hehe. Ariko kuri ubu Jerome Niyonzima ku munsi abavugizi b'inzego bari bakoranye atanguye kuzana za nyishu z'ubujanja. Iyi nyishu yiwe yotuma ata munyagihugu asubira kubaza ivyo akeneye, nkuko Jerome Niyonzima nyine yaciye abishikiriza. Fomi yo twarababwiye, muri Fomi Reveriyano Ndikuriyo arafisemwo akaboko gakomeye cane
cane kuyivuga ko nukuvuga kuri Reveriyano Ndikuriyo. Iyi nyishu yatanzwe ku kibazo c'ifumbire ya FOMI. Umuvugizi w'ubushikiranganji buraba uburimyi yavuze ko ingorane ihagaze ku kuba abarimyi barongerekanye cane, aca ahanura abarundi gusubira kwijukira ya fumbire ya kera fumier organique. Jerome Niyonzima yaciye amwuhira nawe nyene abandanya gutyo. Ikibazo c'ifumbire ya FOMI ntikiri ngaho, ubwa mbere ni ikibazo c'ubusuma. Umurimyi ariha ifumbire yiwe imbere, ifumbire yiwe na leta y'u Burundi irariha ifatiye ku barimyi biteze kuronka iyo fumbire, ariko mu nyuma FOMI ikaca igaruka kuvuga ko idashobora gukwiza ifumbire abarimyi bose. Ni ukuvuga ko mu kwakira amafaranga y'abarimyi FOMI ata kibazo ifise co kwakira menshi, ariko hageze kuriha ifumbire FOMI igaca yihindukiza ngo abarimyi basigaye ari benshi. Leta ishigikira bino bintu iba nayo yinjiye mu busuma. Erega birazwi umusuma akorera ngaharya ni Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD FDD. Ibintu bibandanya gukomera cane ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abategetsi batandukanye nyine biboneka ko ivyo bariko barakora ata munyagihugu n'umwe bishigikiye, ata munyagihugu bariko baratunganiriza, ahubwo n'abasuma bariko bariba itunga ry'igihugu, bariko baranyonya aho kugira ngo batunganirize abenegihugu, nkuko biriko biragenda bivugwa. Imbwa itukura ivuga ko amafaranga yo gufatisha Rajabu yajanywe na Museremu. Imbwa itukura ivuga ko hari benshi bayandikira bayisaba guhagarika kumena amabanga y'urugamba rwa CNDD FDD, nayo mu kubishura ngo ibibutsa ivyo Hussein Rajabu yabamariye n'ingene ubu yibagiwe, maze abatazi urwo rugamba akaba aribo bafata inyambere. Imbwa itukura yagize ati namwishuye nti mbega iyo tutaronka Hussein Rajabu ngo azane ibikoresho n'imiti, twari kuva mu ndwano y'Imakamba, twari kuva mw'Itenga. Namwibukije nti mbega ico Museremu yarihe, ico gihe Museremu yarihe? Inosa Museremu muramuzi. Niho aca azana amakuru avuga ko Hussein Rajabu yagurishijwe muri aya majambo. Pourtant niwe yashiriye amahera abatanzaniya yo gufatisha Hussein Rajabu. Ubu Romeo arihe? Museremu ntatunze amakamyo atrako arenga 10 atwara ifumbire muri FOMI. Mbayahaga na Fierite Gakiza Gariso de course waneva ubutare burayogeje gutungira ku maraso y'intagoheka.
Hussein Rajabu ni muzima canke yarapfuye? Iki kibazo kiramaze imyaka kitagira inyishu. Hariho abakozi b'iperereza batari bake bemeza ko Hussein Rajabu yishwe, bemeza ko yafatiwe muri Tanzania aratahanwa mu Burundi aricwa. Ababivuga bamwe bemeza ko yoba yiciwe i Muyinga. Hari n'uwuherutse kutwandikira yemeza ko yiboneye uko yishwe. Hari intumwa ya Perezida Nkurunziza yigeze kuja mu za Buraya iremeza ko Rajabu yishwe. Iyo ntumwa twarivuganiye irabandanya kuvyemeza, mugabo nayo ivuga ko arivyo yatumwe, atavyemeza ifise nivyo yatumwe kuvuga. Ku rundi ruhande hariho abemeza ko Hussein Rajabu ari muzima, barimwo bamwe bo mu nshuti ziwe, ariko ntibavuga ko bamubona canke bavugana. Hariho urubuga rwandika ko kuri Facebook inyandiko isa cane niya Hussein Rajabu, birashika ikanatanga amafoto yiwe, ariko yose aboneka ari amafoto ya kera. Nta foto kugeza iboneka yoba yafashwe inyuma ya 2019 ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Hussein Rajabu yanditse ubwa nyuma muri Ruhuhuma 2019, kuva ico gihe ntarasubira. Biraboneka ko rero Colonel Alfred Innocent Museremu yoba ariwe yajanye amafaranga muri Tanzania yo kugura Rajabu Hussein kugira bamutange yicwe. Ntaco tuvuze ko ngo tuhamye neza 100% ko bamwishe canke bamugandaguye, ariko ubutumwa bw'imbwa itukura bushobora kuba buzanye uwundi muco mu gihe hogira abandi bavyemeza. Uyu mugabo biboneka ko imbwa itukura ari umwe mu bagwanye muri CNDD FDD nyine, nubwo yiyise imbwa itukura kugira ngo hatazogira utahura ko ari canke usange ujo no kumengo ari Rajabu Hussein akoresha ijya konte y'imbwa itukura. Binavyo birashoboka, nta vyemezo dufise neza 100% ko vyoba arivyo, ariko biraboneka ko ibintu bibandanya guhindura isura muri kino gihe. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, hama uca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.